Abajya bakuga twabonye murajya amasanamu bamuko muragwana ni video ya training cyane baso baravuga ati no ujya umwe mu y'abakobwa yari yambaye ibihuzu by'ibicucu ujya mu Queen Video cyangwa mu Queen Video ushaka kuba mwarigeze gusohokana bica birahera hama ngo gashavu rero niko kabitumye washaka kubigirira we kugira nyene agashavu nyene ka ikintu kimwe no vuga oya nyene nkuriya mukobwa nk'abakobwa barabamara ya mfete sivyo nkuriya mukobwa nk'abakobwa barabamara ya mfete sivyo nk'abakobwa barabamara ya mfete sivyo kindi amaze kurihira umuntu mariage nk'umusheri wanje akambwira ati ndagwaye nkarungika ama miliyoni ngagiye kwivuza kumbe ni cotisation ya mariage nkaza numva imisi itati ngo mariage yabaye bana hajewe wowe nturinga ha Isaac ufise umusheri ari nk'ariya mu kigobe cyari yacazi ari burayi hari ukuntu umutrack babita to track someone even if maybe she's far from you. I don't know, you can use many ways to track her. Ukakoresha dufate nka kamera de surveillance telefone yiwe dufata akoresha touch na akoresha touch yiwe rafise kamera ivya bire uzamva umukobwa arabesha ukamutelefona ati allo chérie urihe ebana ndiko ndavugana na vie hano ndiko ndavugana na papa urumva ora umuntu ari kwijeki ari karaduza jeki urumva ari kwijeki urumva abantu benshi barungika ama message ama message atandukanye bakavuga ati nukuri turabishima Imana nyene ikongera imigisha abandi bariko barafata bakobwa abo rero benshi bari muri za Amerika bariko barafata abakobwa benshi mu Burundi bo mu Rwanda bo muri Kenya urumva nawe urabiryohe jahabwo nyene ni byiza kugira isi hinduke abakugazi bareka kubesha bakundana n'abantu igihumbi akundane n'umwe Yes, bakozi ba Exactive mubonye rero Cuma nikoroga yemeye ko tuyaga naho biruko naho twambwiye ko giturumbuka Cuma cyambere je mpora nkunda kuko urakunda gutembera n'aba bodyguard bari bodyguard wanje
arimo aranyara kunyara ni ikinyarwanda ariko mu kirundi bavuga no gusoba ari muri toyi no reka no muri gade waje urumva ariko urumva nibisanzwe umuntu acungwa n'Imana nyene urumva ntiyo cya yumva yashaka gusoba ngareke gusoba ariko nta kibazo biza gutera Cuma kuko tutabikubwiye aje nta kibazo nyene urazi mu kontu biba bimeze nyene ubu ngubu nyene nta bintu byo kuvuga ng'ikibana ni rendezvous nyene ugasaba audience ukavuga ati nshaka tuvugana kuri topic yerekeye ibi nibi urumva nyene Cuma urazi impamvu je nakurondeva kubera ibintu byinshi biriko kuvuga ko Cuma urukuragora na s'il vous plaît Cuma burya wowe wisumbye iki mu kugira ugora abantu uko paswa kichwa bro mimi siko kupasua kichwa ambaye anakubali kupasuka basi kichwa chake kibovu. Cuma uri kuragora abantu usigaye witwa the hacker amakuru mfise nuko uri nyigiza ahabwo n'unakubitwa mbe haka gisobanura iki mu kirundi nyene babwira mu kirundi usigaye ni siko nyene nivyo nashaka nakubaza nyene ndi umuhaka kuko haka nyene mu kirundi bavuga gute gisuma oya umuntu yibajya abantu oya haka bisobanura umuhinga mu kinyarwanda n'umuhanga umuhinga usumba bose kuvuga uwo nyimba bakuzi ba Isaac TV nyimishaki kuyikora bayikoresheje amaboko abiri je n'incangira ishati amaboko abiri n'igihimba kuko urumva nzanye ubuhinga wabusumbya bwabo umwe yabukora Cuma usanga ari umuhaka umuntu basigaye yita ngo n'umuhaka icyo hakinga bitubuza news ishobora kuri kandi just tuzakuzikora ko inini uduha umuco wawe neza ugure channel ya YouTube kuko imanukira kurikirana ku rugero rw'asanzwe watanga twingisha zo kwigisha abantu ngene bo kumbura za message z'abakozi z'inyigisho bazitiye zikomeye cyane zidasanzwe jewe Cuma ni bon kwanza Ramazan Karim bro hago ndabona hago arugo ndabona amafishira arabandanya fresh amafishira guma bariko barafata ama message y'abantu mu magesoni yabo ariko rero Cuma ifuka izinyigisho zisubiramo neza cyane ugira tuzimenye cyane bamwe urumva barabiryohererwa abandi nabo bakabaza noneho turagowe ati tuzofatwa kuri nyegeza Cuma na kibazo kuri nyegeza Cuma we nge nta kibazo bintera kuko nakazi kandi urabona bavuga ati ubuye n'ivyo nyene abantu benshi buye ufise telefone you have to be careful utezwa kugaba kuko ibaze muzungu yayikoze nyimba yayikoze akavuga ati wewe muze muvugana n'abantu batandukanye bibaza gukora aga system kuko umuntu ari kure ari nk'umugabo wawe kugira azuza arabona message mwandikira n'abantu ugira ko munanira muzungu nta kintu kimwe cyamunaniye kiretse gukora umuntu gusa na coronavirus ngira sinzi n'ibindi okay sawa Cuma ariko rero ikibazo kiza ngaha nivyo n'ibintu vyigisha abantu uriko bifasha hamwe ariko n'abandi bikora ko giriramo ingorane cyane ndaronka rusaku yuko Cuma uyu mwanya tuko turavugana Isaac numva aguma yinyegeza urumva nk'abakobwa barakukaniya bala urumva aguma winyegeza ngo niba gufata n'uvuye ngaha niba witwaza bodyguard is true nabajya bakobwa baraguhakije ikintu kimwe novuga oya nyene nkuriya mukobwa nk'abakobwa barabamara ya mfete sivyo mu gihe wowe uzi yuko wafashwe uri kuraca namwe umugabo wawe umucamwo panza ifo ubundi yafisha yumva nisona kinyegeza none ucyuza kumushwanira Cuma cyo cyumugira ni we yakoze internet erega je ibije nuri kurazana ivyo bintu wabuze ibindi bigisha Cuma cyari unundi yambwiye ati none Cuma kubera cyatoja ngaho baze yigishe basi cyongereza kwa kizi dawe bo ni cyongereza nyene kuri YouTube ni cyongereza kuri YouTube nzokigisha nyene mu minsi miki ya nyene nk'indwi imwe abantu bakeneye kwiga cyongereza kuri YouTube baracigira ko kabisa kurumva nta kintu kimwe babigusaba nta mahera namwe bibagusaba nta na déplacement bibagusaba kandi urumva n'ama certificate tuzoyatanga kubiza online nk'ubu urumva ni sawa nk'uvuga ati ntacyo usukora jya kuri YouTube wige kandi urumva je mu kwigisha ndabishobora kuko bandabasobanurira icyongereza mu Giswahili mu Kirundi mu Kinyarwanda ku buryo indimi ko nzi indimi zirenga 8 urumva kubera ko utahereye ku cyongereza cyangwa wigisha ibindi mbo igituma nahereye ku cyongereza nuko navuga ati benshi bambaza ati noye kuvuye hanze utuzaniye iki niko nabazaniye rero niko gakado nabazaniye niko nahereye ko Cuma achakoza Mungu wangu ona chetu kwa interview bro tuko interview chikoza bitu bro uno jamaa wala Cuma inabidi bodyguard wangu muombe kazi bro vipi mama Cuma hivyo ifo sasa anafika hauliza ngitatu kwa mdiri ya franga
dili ya franga anapaswa kuijua. Juu ni bodyguard na ni conseiller wangu. Mama bro. Mama we. Ambao ni kwa sababu yeye kawaida ndo anapokeaga audience, labda alikuwa hajaona lettre d'audience ya kwako. Bro. Mama ikarama kijeje. Usinamjua ni wazo naenda mwaze piga kachi. Makesho ya chiaruka. Ni wazo naenda kuwaza chenda jiwake. Okay, reka bandanya mukomeza umbaza. Okay, sawa. Mama Chuma igana ni hata wala yo jamaa. Okay, sawa. Chuma ikibazo kishakiza ngaha lakini wanasirudi bana. Tukose nta kibazo kuba nagusabira urusha nta kibazo. I'm the boss. Okay. Mbeto wari tugeze hecho ariko urambaza ati kubera iki wahisemwo gutanguza ibintu byo guhakinga kubereka abantu kuntu ngo nk'umugore wawe ariko ikisheri wawe ariko tutanguza icyongereza. Oya urumva bavuga ati umufa w'imbwebwe uryoha ugishushe unyobwa ugishushe. Sasa urumva nyene byanshushyemo mu mutwe urumva cyane bitanguza no kuvuga nyene ahantu biba bigutumye ni hugenda. Kandi urumva vraiment abantu benshi barabisabye ko benshi vraiment basanzwe banze ko jewe ndo umuntu yatangiye gukinisha ibintu vya internet ndi umwana muto cyane. Ku bintu vya internet ngira naho nubanuga amaso ndashobora kumenya ati ndo mirahinda urumva no kuvuga ibintu birabimenyere cyane. No kuvuga rero ikintu kimwe na cyase kuvuga bakeneye nyene kuraba bakabona ukuntu wofata umusheri wawe mu gihe akuvanga naho buri kure, kuko urumva hari abantu bafite abasheri za Burayi canke umuntu ari muri Amerika afite umusheri mu Burundi ugasanga wa musheri yarakuvanga ugasanga ibana wowe urohereza udufaranga urarungi kuduhera bagacha dusangira na vya bishuga daddy canke wowe ugasanga muri kumwe arakubwira sheri mbona kerekana aragukunda ari kugira ruya rutama nzo rutwara ni na kibi urumva ugasanga kurira amahera wowe urumva uraruha amahera yawe akarya abandi bagabo. Urumva rero nico gituma navuze ati nkaje vyarambabaje man, nico gituma wabagiti kweri utango bitanguza kindi amaze kurihira umuntu mariage nk'umusheri wanje akambwira ati ndagwaye nkarungika ama miliyoni ngagiye kwivuza, kumbe ni cotisation ya mariage nkaza numva imisi itati ngo mariage yabaye man. bari bagira mariage. Urumva rero byarabaye cyane avuga ati ibyo bintu ifo kunda bikurikira nkazabuza ndabona. Urumva nyene niko no uvuga ati ifo wiyumviye ikintu nk'ubu wewe wiyumviye ati kubera ko umuntu asara sivyo ukimvira ati je nkeneye kumenya igituma umuntu asara. Urumva ugacuvuga ati reka ndavyigire uzovyigira ka uzobona igituma umuntu asara yarakomeye. Okay, sawa. Amakuru yageze kuri cyane urusaku rwashitse kuri cyane Chuma mpaka biravugwa yuko ushobora kuba bagiye bakobwa twabonye muri rya masanamu muko muragwana biki ni video ya training cyane baravuga ati no bagiye umwe mu y'abakobwa yari yambaye ibihuzu by'ibicucu ujya mu Queen Video cyane mu Queen Video ushaka kuba mwarigeze gusohokana bica birahera hama ngo gashavu rero niko kabitumye washaka kubigirira we kugira nyene agashavu nyene ka oya je na mukobwa turasohokana mu kwisohokana mu nzu ndiguruye umuryango nkisohokera je nyene kuba in love oya no kuba in love biragoye man. None wa in love nande ko twa turi in love mfise nimero yiwe gusa cyangwa abantu bose bavugana urumva kuvuga gero na nimero ari in love sky na nimero jewe oya nta nimero zabo mfise. Okay, sawa. Chuma nagusenze ngaha uri gukora ibiki? Aha ndiko ndabandanya akazi kanje kuguhakinga nukuvugana akazi kurumva umva navuze ati urumvirize ibintu je nsanzwe nkora rero n'abantu bavyumve neza akazi kawe cyambere. Hari abantu bagenda kuri internet ntibamenye ko hari mu inyungu bakagura ama mega bagachating ku ma Facebook ku ma WhatsApp ku ma Instagram. Nagira ndababwire yuko hari ukuntu Facebook iriha. Facebook irashobora kukuriha wewe. Facebook no kuvuga ukuntu ishobora kukuriha ni gute wewe ufungiriza amafaranga no kuvuga urayikoresha nka Facebook ni company ikomeye aho nanje guhereje izotangura kunyinjiriza no kuvuga nibyo rero kuri YouTube hari ama video nzobere kukuntu ushobora kwigira ko none ushobora kubona ukuntu ufise Facebook yawe ikwinjiriza amahera. Facebook ikaza iraguha amahera gushyira kuri konti canke YouTube canke Instagram WhatsApp no kuvuga ikintu cyose kijanye na internet. Buryo umuzungu yagisizeho akarorero nk'umuntu umukuru wa Facebook umuntu yakreye Facebook no mu millionaire mu milliardaire mu trillionaire mu billionaire nyene w'amadolari yari mu bambere ku isi. None wo menya ngo bakora gute? Bakorana na amashirahamwe nyene za Leo za Smart zande za Vodacom za MTN kubera iki?
uraguza amamega ajya amamega ukoze mu gucatinga nabo hari ukuntu bakorana correspondance hanyuma ikintu rero nashaka kuvuga je ndafise n'ukuntu mpakinga abantu bakoresha ama Instagram ukeneye aba followers benshi urumva rero umuntu avuga ati ngo none ngo ko je mfise nkataba followers mfise abantu followinga wewe ndabihakinga nkakwereka kandi umva iyo si guhakinga ni reality nyene nkaca ndabibereka nk'ukuntu ushobora kuronka aba followers benshi ariko mutaba byose baje kuri channel yanje ya YouTube bandike cyuma nyene biroroshe mu kwandika na karere ryari yanditswe mu Giswahili ariko cyane byandika mu Kirundi vyorohe cyuma kuya nyene mu Kirundi cena u na mena a ugasimba ukandika cha na cyuma mu majambo 3 cyuma cha cyuma ukuvuga ivyo ugacuja ugakora subscribe ukoze subscribe birafasha ko video zose nsize kucyuzura zibona subscribe ugafyonda na like ugafyonda na kariya gakengeri ko hejuru ku ruhande kugira uzurabona maki ama video yose nsizeko sawa cyuma je ndumva yuko wigisha abantu guhakinga ikibazo gica kiza ngaha man jewe nibanyiba Instagram yanje cyangwa Facebook yanje bakayihakinga nkayibura nzokwitwari nta muntu higera yibwa Instagram canke YouTube baragubesha kuko wewe wayuguruye uguhakinga ndabikubwire erega guhakinga nibyo nyene kurigisha abantu batwibe manzo ntahure hari guhakinga atabubeshi no guhakinga ari mu beshi je mpakinga mu buryo bwemewe itandukaniro kuko urumva uzobisanga nabandi bazungu basanzwe babizitandukana n'ijyahe ukuvuze ngo bashobora nko kwiba nka Instagram cyangwa YouTube ntibishoboka kuko mu kuyugurura wasize ko nimero yawe ya telefone mu kuyugurura wakoresheje email ukoresha na mode pass bangagiye guhakinga nico ngenda bikubwire ubu barera guhakinze wowe ukaza kwa cyuma tije bampakinze erega abantu no muri Tanzania bahora bahakingwa ariko nuhakinze nukwezi kumwe amezi abiri ya account yawe wowe igihe utajyamye ugacubikwirikirana account yawe iragaruka yego iragaruka nta kibazo urumva gusangira ngo hari ushobora kuvuga ati reka ndakinjira mu grambe nishimisha ariko nta muntu atwara account yundi kiretse warazubaye sawa cyuma tudgore kurenza kuri point ububahe ko tumva uri kuri nyige zacu mama ntibakubone no mu bodyguard wa nguma bisaza nija kwanza aho nyene kubera ko bodyguard yanshikiye kuri ko bodyguard yanshikiye birega yuko menga ni arafise ubwoba nawe oya so ubwoba bari mu kabutereze ko yagira kumeya guko bisikaje John Cena nakebana aje mutipe ni so kabisa urazi rero ikintu nagira ndakubwire ivyo bintu wewe uri kurambwira ndibaza nta ni vyiza cyane kuko abantu barabishima za Amerika urubaje birangyohera vraiment abana nkuba hari hama nimero bana benshi yo muri Amerika abo hanze South Africa heyo rana nkubo uravuga oh thank you brother my brother I'm waiting umva nukuvuga abantu benshi barungika ama message ama message atandukanye bakavuga ati nukuri turabishima Imana nyene ikongera imigisha abandi bariko barafata bakoga abo rero benshi bari muri za Amerika bariko barafata abakobwa benshi mu Burundi bo mu Rwanda bo muri Kenya urumva nawe urabiryohe jahabwo nyene ni vyiza kugira isi hinduke abakugazi bareka kubesha bakundana n'abantu igihumbi akundane n'umwe ngo ni vyiza kugira isi hinduke sawa cyuma voilà ariko rero hari ibindi bakiba ntumati cyuma turasabye umutubarize no muziki yaciye aheba kumenya uri ugiye mu bintu biriyobeye uvuga umuziki sinawuhevye ndabandanya ndawukora ariko urumva bavuga bati umuntu ntakora ikintu kimwe umuntu ashobora gusanga afise ubumenyi bugize iki butandukanye rero ubundi ko nabereka ubumenyi ibi byuko ushobora kubona ama message umusheri wawe yandikiranira n'abandi bahungu naho mutari kumwe kuvuga nivyo navuze baje kuri zinavurugika ndoa zinavurugika zikitaka zivurugike sasa ukiishi na mke ambaye anakusaliti si bora tu mnaachana okay sawa je kwanza kuri ku machine ngaha ndabonye ikintu cyitwa 2550 euro bijya nibiki wa mugabo okay boy ibi ngo 2000 nivyo rero nakora kwereka ereka byose babihari ukuntu umuntu ashobora kukurihwa amahera nuko nyene benshi baba batabizi urana nk'ubu jewe ngiye Amerika vuba ngira ndahamaze umwaka n'igice ariko ko wanje abantu benshi muri Amerika ko barasabaje ko ndabikora kandi bagiye kuva kera kubera urashobora kujya za Amerika ariko uzubaye mimi ni muguruguru cyende umuguruguru abantu twe kuri Sedilake baranzi abantu twiga iza iteletike niga bya telekomisiyo baranzi nka James ntanzwe mfite impano je no kubwira amashuri yose nizi kugeza umva ngo mu ishuri ngo dukoresha amakaye 12 je nayumvira amakaye 12 none je nagurika imwe gusa nkaka sanfei kuvuga umwarimu akajaja akigisha je nkigisha not nkandika not à la volée no kuvuga nyimba yigishije
nkagira ka resume akaba niko nandika rero abarimu mu ndero naba mfise nk'amanota 10 kwijana urumva nta ndero nagira kubera bagize gukota amakaye cyena twarajyarindira imwe ngo nibiki nkamwereka tewe ko yawe no kuvuga rero ikintu ariko rero nabo wa mbere ngira nta shuri na rimwe ntabaye wa mbere natonda nagake mu ishuri kubera ikari ko ufite don mu mutwe uje professeur yicaye hajya imbere aravuga ibintu byinshi kamaraje nk'abantu twiganyeza kumutangaza haragera nkagihe umwarimu avuga ikintu nkavuga toya mwarimu narumudera ngere ko nkavuga ishukuri atahura ambeshi urampenze akavuga ati umwana nandiragira ariko asanga handi navuga ishukuri nka directeur akaza kuhangurukanye ati cyuma ari mukuri okay sawa nice kabisa babonye rero cyuma ariko gerageza kudusigurira impamvu byose byabaye impamvu ivyo se korana bikora urumva yuko ari umuntu mbere yo gufata ibisuma ari umuntu mbere yo kugira abantu bahindagurikiye ni ya ntumbero nyene abantu bazana abantu benshi akoresha ama Facebook ariko nta mafaranga binjiza ni ya ntumbero nyene kubereka ingene social media zishobora kubabera business aho uri hose kera bibona ni byose ni kuri channel yiwe ya YouTube niho bisara kuza hano akagira zoom wakabona ni babone neza kiriko yego ni kuvuga wandika uja hano muri search ukandika cyuma kunyene ubibona mu kirundi ukasepara cha cyuma no ajyane neza cyuma cha cyuma umaze rero kuvyandika gutya agacu ufyonda kwinjira ufyonze kwinjira urabona deja hacahaza izina cyuma cha cyuma twaga yego ni foto aho imbere rero uzobona akantu kare kanditse ko subscribe hano kuri subscribe bacha bafyonda subscribe bagacha bafyonda nakajya gakengeri birumvikana no kuvuga gereza umunyene babone rino zina rya cyano kugira babone ukuntu binjira muri ntuzeye yego babone ukuntu binjira muri account yanje muri chano yanje hanyuma video yateye ingorane ni ya video yateye ingorane ni urabona hano mba ndiko nderekana gutya urayibona urabona hano ndayuguruye zirumvikana ingene ushobora kubona message sheri wawe yandikiranira n'abandi bahungu naho mwa mutari kumwe hariho nivyo mba ndiko nderekana muri telefone nibajemo nyene bakore na subscribe kuko no gufashanya ni kuri gusa ndayibereka nta mahera ndabasaba ariko nabo badufasha nyene bakore subscribe bagire na like bafyonde na kariya gakengeri gweze barabona ama video yose nshirako kuko nsanzwe harimo n'ama video menshi n'ibindi nzoza ndabereka yego hanyuma ndongera ndababwira ati mwibuke gukora subscribe kuri Isaac TV kuko vraiment ata Isaac TV it's nothing okay nice kabisa kamera bari tsubira hari ahantu mu kibanza cyawe tuyage rero mu guherahizana cyuma nibagiye man je ndakubwiye ubu nko mu Rwanda ho bariko baravuga ati tubabarire uzino bazo n'ukuru bitwereka ati hariho n'abantu nyene mu za Kongo mu bihugu bya South Africa ko baravuga ati n'ukuri twebwe turagukeneye mu makampuni nkaya ya za Leo za Limited ati uzukore turaguha amahera yose ushaka ati ukore urumva ili nono zinajewe nkajewe wowe nturi ngaha Isaac ufise umusheri ari nkariya mu kigobe cyari yacazi ari Burayi hari ukuntu umutrack babita to track someone even if maybe she's far from you I don't know you can use many ways to track her ukakoresha dufate nka kamera de surveillance telefone yiwe rufata akoresha touch na akoresha touch yiwe rafise kamera ivya bire uzamva umukobwa arabesha ukamutelefona ati allo sheri urihe ebana ndiko ndavugana na vie hano ndiko ndavugana na papa urumva ora umuntu ari kwijeki ari karaduza jeki urumva ari kwijeki urumva ari wewe rero kugira ngo bihane hari ukuntu nawe utokurigura mu telefone hari ahantu option ucyawinjiramo hari app nzobere ku cyawinjiramo ugacha controller kamera yiwe ugakontrola kamera yiwe nyimba ari imbere gutyo ukayibona nyimba ukushaka kuyishira ikaba yinyuma ukabona neza ahari nivyo ari karakora we rero nyimba rukora ati ndi kumwe na Mutama ati ko turavugana ati canke ni mu rusengero amubwira ati sha ndabona warushe kwero wavuza nyene ndagukande wewe nyene ashitse nyene ariko rero kintu no bahanura nyene umugore mufata cyangwa umushiri mufata guca muntu uci umuheba ariko muhanure nyene urumva tura abantu nta muntu adakosha ashobora gukosha mu nyuma nyene mva ntimusambure nimuzisambure kaduko zisambura kuko zisambura wabugabo nawe uri kuri uwa mbo urumva nyene nivyo ndi mukazi mafu Ebale cyo merci beaucoup ariko rero je sinogenda mataje kwa tubazo twacu mbafite tubazo turi hanze y'ibyo musaze munakora cuma ngaho mbare yangahe waberewe sana no musi bitoma costume nini warufitanye umubonano n'abategetsi warufitanye ubwire tutiriwe turaja kure
Bo ya nimevaa tu ni kawaida, na kwambara watoto wa mjini sio mpaka wavae hela nyingi. Abana bo mu mujyi simpaka ngo bambarira amahera ngahe. Sio sino bivuga nimeshi kuko urumva ari umuvuze ngo wambare amahera mesha ku cyumva ngo nukwishima kwa cyane. Kino hano nambariye mbona umenga birasanzwe ariko sinzi birasanzwe kuko urumva nta bintu byadanje mbona amwe ariko urumva nyene quality y'ikoti nyene ni uravye amahera igurwa nyene uvuga ati waba uvuga ataraduhenda. Byari umuryanyi akabanga ngo cuma ngo gaheruka kugura umuduga nivyo gacuma. Ego ndaheruka kugura ariko urumva n'ubusanzwe kuko kubera je kenshi nigumira muhira kuko urumva ubu ni stay at home simashaka ko nohura n'ubwaye corona nganyanduze nigumira muhira iyo modoka urumva ikikora na taxi bubu nk'abakeneye kujya mu mariage abaki iyo modoka nyene bifise n'umushoferi wayo ikabatwara gutyo urumva nyene ikora ibintu bibiri ni imodoka nisanzwe nyene kuko urumva imodoka ikaze ndayifise muri Amerika urumva hano nta nyene kubera umuntu avuga ati irindiye corona ihere twisubirireyo nivyo ngivyo rero corona iheze zosubira corona iheze yego turacakeneye cuma naho nzoba ndi muri Amerika rero nzoba nayenda bakorera umuti wose yego nzobandanye bana nzoba nyene nk'abantu nabanda bizi yuko badukurikirana nose Isaac TV ndazi mu Rwanda za Kenya baragukurikira abanyarwanda tubabwira ati mukomeze mukora subscribe kwa Isaac TV no kuri cyuma nazo turi hanze mukande kuri subscribe nama tuzakomeza tubibereka ya okay nice cyuma muguheraheza kabisa no twogenda kuri tutugirira akanovera vraiment akajwi akanovera ushaka nkuririmbira indirimbo ndazi nimbari cuma no superstar nimbari ibikintu reka nyene duhere nko kuri cuma superstar nyene umva nije cuma superstar wa Burundi ndarengana bamama bakansa siri bitenge nkahonyora ko yepfo ya tugiye rero hari nyindi nakoranye kizunguzungu ijyavuga nyene ya nilipendwa nikapondwa nikashindwa nikatendwa mimi nikashindwa kuvumilia nikapigwa nikarogwa utapigwa tu sana bro akugabandi kuri aho kandi yep ego mukurangiza nkuko twabivuze navuze ati weja kuri YouTube biroroshe kwandika ushaka gufata umusheri wawe naho bari kurukabona ama message barikane abandi bahungu andika cyuma cya cyuma navuze biroshe kwandika ni chena unamena a chuma mu kirundi ko nyene hamacha chuma ego hanyuma mukore subscribe mubone nizo video zizoshyira ko nabazo bakeneye kugicyongereza cyisira kuri YouTube ibintu vyose atamahera na kimwe atakintu na kimwe bigusaba na ego nivyo hanyuma nkongera ndabibutsa mukore subscribe kuri Isaac TV nice kabisa ndabibutsa yuko nanje mvanga nteza kuvanga yabingiriye kukira ndabi yuko biza gukunda shaka ya system ya Jake man bariko aramujya Jake ya video yo kuri kamera nta kibazo nico navuze kubera ngaho urabona nibaje kuri YouTube zofatwa ari benshi ndakurahiye byose acyayibona okay sawa nice kabisa mwabonye turi kumwe na cuma cha cuma byose twariko turamwibaza ko yavyishuye ati nuko nyene biteza kugenda ibikorwa nuko biteza kugenda iterambere turayikereye iterambere nuko nyene rizanwa n'abanyene baje bavuye hanze na uri hanze y'igihugu uri za Amerika za hehe ni wiyumvire ni waza mu Burundi zotuzanira iterambere nyabaki umva ko cuma cha cuma yazanye iterambere giwe nawe uzanye giwawe je nkazana giwanje tushize hamwe twese wa mugani wa nyakubahwa ibintu byose bica bigenda neza cyane murakoze cyane rero gira subscribe like na share hama stories zose zibandanya zigushikira ukuri kwamye behind the camera ni Juma Jux my name is Isaac Classic in Isaac TV Loki nene chapa ilale tunapiga Loki je ndiko ndasamara ngaha na cuma nyeri kingine bahakinga nanje nzoba hakinga vuba cyane